Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu nishimwe. Bene data, tufise indanzi y'amajambo tuganira kuri nondwi. Ijambo rivuga ngo ntimukiganyire. Imana ishimwe. N'amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 6. Reka duhere kuri akarongo ka 31. Havuga ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzojya iki canke tuzonwa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so mwijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Imana yacu nishimwe. Bene data nshuti bakundwa, tuganira kuri no jambo muri kino gitondo. Ndakuzana ijambo rivuga ngo ntukiganyire. Haleluya. Ntukiganyire, kuko tubonye ijambo ritubwira ngo Data wo mwijuru arazi ko ivyo vyose tubikena. Imana ishimwe. Reka dufata akarorero ku muvyeyi n'umwana. Umuvyeyi arazi yuko umwana wiwe ategerezwa gufungura, arazi yuko umwana wiwe ategerezwa kwambara, arazi ko umwana wiwe ategerezwa kuronka icanwa. Imana ishimwe. Uwo muvyeyi rero niwe yitwararika umwana we, niwe ahangayika yiyumvira ingene cyo kugaburira umwana. Ntabwo umwana akwiye kurazwa ishinga n'ingena zoya ingena zonwa, kuko afise umuvyeyi. Imana yacu ishimwe. Rero natwe dufise Data wa twese. Imana yacu yo mwijuru yaradukijije uburyo bwose bice muri Kristo Yesu. Haleluya. Yatanze umwana wa Yesu Kristo araza mwisi arapfa ku bwacu. Rero uwo yatanze ikiguzi ku musaraba, aho je nari kubamba kubw'ivyaha nakoze, nizeye umwami wanje Yesu tancika umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero no munsi twebwe turabana b'Imana. Mwana data, nimutaramwizera umwami Yesu, ndakugira inama ngo umwizere kugira ngo ucike umwana w'Imana. Ni wamara ku umwana w'Imana, Imana yo mwijuru irazi ko ivyo vyose tubikena. Ntabwo rero dukwiye kubaho nk'abanyamahanga, ntabwo dukwiye kubaho nk'abantu Yesu Kristo yavuze ngo Data wo mwijuru ngo arazi ko ivyo byose tubikena. Hanyuma kandi ivyo byose abantu bavyitwararika cyane ngo n'abantu yabise abanyamahanga. Abo n'abantu batari bwakire umwami Yesu. Haleluya. Abita abanyamahanga. Ariko Data wo mwijuru ngo arazi ko ivyo byose tubikena. Imana idufashe cyane. Rero ntidukwiye kugira umwitwarariko w'abantu bataramenya Imana. Abantu bataramenya Imana bitwararika ivyo bajya n'ivyo banwa n'ivyo bambara, ivyo bashira ku mutima ku murango no mwijoro. Ariko twebwe Yesu Kristo dusaba ngo twitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ngo ni ivyo vyose muzovyongerwa. Imana ishimwe. Nukuvuga ivyo turya n'ivyo tunywa n'ivyo twambara ni inyongera muri nosi. Ikintu gikomeye cyane nyamukuru, dukwiye kwitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Imana ishimwe. Yesu Kristo aravuga ubu butumwa ariko abubwira ku musozi, hari ishengero ko ramwumviriza, hari abantu benshi bariko rumviriza ijambo, hari intumwa ziza ariko ziravyumviriza. Ababwira amajambo ati ntimukiganyire. Haleluya. Arababuza ati ntimukiganyire. Arabaca babwira ngo ivyo vyose abantu barondera ku murango no mwijoro, ivyo bironderwa n'abanyamahanga, kuko bo ntibagira umuvyeyi. Abo Yesu Kristo yaraje barasi kumwakira. Imana idufashe. Abo nibo bahangayika ku murango no mwijoro. Ariko abantu bakira umwami Yesu, ivyo ntibitugiye kuduhangayikisha. Dukwiye kwizera Imana, tukizera ko dufise umuvyeyi adukunda, kandi ivyo vyose biri ku isi byose vyaremwe nawe, kandi vyaremewe abana biwe. Haleluya. Ibiri ku isi byose ni vy'abana b'Imana. Rero mwene data,
nakugira inama ngo ubu umuntu asenga Imana, umuntu yitwararika ubwami bw'Imana, umuntu afata akanya ko gusoma ijambo ry'Imana, ubu umuntu yitwararika ubwo bwami tuzobamwo ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Yaciye avuga andi majambo akomeye ngaha munsi ku murongo wa 34 acavuga ngo ntimukiganyire ivyejo. Imana ishimwe ngo kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ibyawo, umunsi ukwiranye n'amagogwa yawo. Imana idufashe cyane ngo nitukiganyira ivyejo, kuko ivyejo byo tuma twiganyira, tugatuma twiyumvira, tukagaza imitima yacu tukiyumvira ivyejo ngo mbega tuzobaho gute, bizogenda gute. Ugasanga umuntu biranse ko asenga ngo ariko yumvira ivyejo, kandi kumbure ejo naho ashobora nuko atashika, kuko ngo Yesu Kristo azaho igisuma kandi umwanya ataraza urupfu goza. Imana idufashe cyane. Mbega uri kuhangarikira ku vyejo, mbega ninde yakubwiye uzoshikayo? Imana idufashe cyane. Urashobora kurangiza umunsi nyene mwene data, ca bugufa huri wihane wakira umwami Yesu. Ivyejo ntibiguhangayikishe, ntutumutwe, ntubure gusenga ngo uri kuyumvira ivyejo. Ni Yesu Kristo yabivuze, yavuze ngo umunsi wose ukwiranye n'amagogwa yawo, ngo ntimukiganire ivyejo. Imana idufashe cyane, kuko ivyejo Imana yabiteguye birahari, niwashika ivyo wawe birahari, uzobaho neza. Yesu Kristo yaducira inzira. Imana ishimwe. Nukuvuga aya majambo ariko arigisha aba bantu, yariko bategurira ubwami bw'Imana, ariko arababwira ko hariho ahandi hantu bazoba. Aho hantu rero kugira ngo habe, ni vyiza yuko utitwararika ivy'ubugingo vya misi yose biguhangayikisha. Oya, ntutumutwe, ahubwo shira umutima wawe ku bwami bw'Imana n'ukugororoka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbega ubwami bw'Imana n'ubwahe? Mbega abantu bazova muri ubwo bwami bameze gute? Abazova muri ubwo bwami nabakiye umwami Yesu. Yesu Kristo tumwakira akatubera umwami, akatuganza. Imana ishimwe. Kandi tukamwakira nk'umukiza kuko yaraducunguye. Imana ishimwe cyane. Rero birashoboka ugasanga uno munsi nturakira uwo mwami Yesu. Ndahugira inama mwene data, umwakire kugira ngo ubwo bwami twateguriwe nawe ubwinjiremwo. Imana ishimwe. Turasoma andi majambo ari muri Zaburi ya 68 ku murongo wa 5 havuga ngo Imana irahayo hera, nise w'imfuvyi, n'umucamanza ahagararira abapfakazi. Imana yacu ishimwe cyane ngo Imana irahayo hera. Haleluya. Kandi Imana irahayo hera, nise w'imfuvyi. Birashoboka mwene data ukaba atabavye ufise. Turiko turavuga ngo aya majambo avuga ngo kuko so mwijura ngazi ko ivyo vyose mubikena, ukacibaza uti mbega data papa ninde, mavye banje no bufise, mbayeho rije niko cyane, je nirondera nje ngira gute? Oya, ariko nagenda kubwire Imana yonyene iravyivugiye ngaha muri Zaburi ya 68 kuri umurongo wa 5 ngo ni Imana iba ahera hayo, kandi ngo nise w'imfuvyi, ngo n'umucamanza ahagararira abapfakazi. Nise w'imfuvyi ushobora kuba atabavye ufise, ariko mwene data ufise Imana. Imana ishimwe. Uko biri kose uracariho, ufise Imana. Iyo Mana rero nise w'imfuvyi kandi nihagararira abapfakazi. Imana ishimwe cyane. Uko biri kose ndahugira inama uyizere, ugira icizere yo Mana yacu, uyigira icizere. Ivyo kwambara n'ivyo kurya n'ivyo kunwa, irazi ko ivyo vyose tubikena ku munsi ntizobikwima mwene data. Yaguhaye ubugingo, ikaguhamagara, ikaguha kuramuka, ikaguha kuba umeze kose. Uko biri kose ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ariko kuba utarapfa, Imana ntibisigura yuko utoyishima cyangwa uyizere. Uko biri kose kuba ukiriho, shima Imana mwene data, uyizere. Haleluya. Nakugira inama mugenzi, aya majambo akubere urufatiro, akubere inkinzo, akubere umushinge ushobora kubakako. Ntubeho wiganyira, ntubeho uvuga ngo nzogiki nzonwa iki bikubuze gusenga Imana. Tubanze twitwararika ubwami bwayo n'ukugoroka kwayo, ibisigaye n'inyongera izo bitwongera. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Amen, amen.